Reka rero jewe ndabahe ya Wakera mwavuga yuko ya mwavuga Wema Entertainment ya Wema Nella, ndabahe ya Wakera bamaze imisi bavuga. Guys, izi foto zibiri mubona ngaha, izi foto zibiri mubona ngaha kuri screen yanje, izi foto zibiri ndabahaye ngaha. Izi foto zibiri ndibaza murabona umuntu w'umuvyeyi, umuntu w'umumama yambaye amayiswime. Kuri izi foto umumama yambaye amayiswime urabona neza yuko body canke umubiri duhere kuri ifoto ya mbere urabona neza abantu bazi ivyimbuga canke bazi ibijanye n'ivyimbuga ngurukana bumenyi urabona neza yuko urabona ikintu. Okay, ni mwinjoyinge rero y'ama video na y'ama foto ya Wema Nella atambaye canke ari kuri telefone ngizi. Ni mwinjoyinge ryoherwa. Ebana hamagara inshuti n'abagenzi mufurahi na muchome nyama. Muhamagara inshuti n'abagenzi mufurahi na muchome nyama. Picture izi ikagenda ndazisohorera genda zibihere ngizi. Ifoto ngizo. Ndibaza screen yanje ikirabereka ibintu. Pombo clat. Bega mushaka nabashiremwo ni Alvella imi mumaze imisi muvuga yuko Alvella na wene hariho video ziwe canke amafoto yiwe ngo watambaye ngo ari muri za Wakera. Ariko kumuteranirwa ini exclusive genda bahaye ifoto za Wema Nella zabo bayayuke bamaze imisi bapostinga bavuga yuko ngo Wema Nella ngo barafise ama video barafise amafoto yabo ngizi je nazibihereye ngizo. Wema Nella aritse amafoto yiwe yazotse. Amafoto yiwe yazotse araritse amafoto yiwe yazotse mweye turiya tejga hamwe jasi bro. Guys muje hasi je LandryPromoter nta musi wari mwendigera ntanga amakuru atizewe canke ari ku mwanya nafashe umwanya wo kwiyumvira kwiitekereza no kugira ama research yanje kugira nshobore gutanga amakuru ameze neza kandi abantu nkabo atakiri kintu bajeje turi gucafuza abantu turabiyamirije tukwiye kubiyamiriza katwivuye inyuma. Chimamanda naho uri kumbe yacanganyikiwe vya pararanganya. Bro Chimamanda ufise abantu ibihumbi amajana na bigukurikirana ku mbuga ngurukana kuri Facebook yawe. None ni kubera iki wowe wumva ko uja gupostinga foto nkizi ngo ni za Wakera ufise. Nanga bro Chimamanda eske nubona ko bintu bidasa rabo umutwe n'umubiri ubona bisa. Nano kwiyumvira basi uyongeze basi nawe ubwawe uyongeze uvuga ati ebana kuko urabizi neza ko nama AI zigeze zikora kirese ibyo buri muntu wese ngaha arabona katari ivyo buri muntu wese arabona katari nano kwiyongeza uyumvire basi nikijana na AI canke n'ibindi ama montage n'ibindi ariko okay tuvuge basi yo ni AI izi foto mubona zisa Chimamanda ufise abantu ibihumbi amajana n'abagukurikirana nkuko wamubikora ku bandi iyo hari Wakera ukayizana bikuma byumye kubera iki iyi nayo yawe manera utigeze uyizana nukuraba rero abantu baguha amakuru yuko batagize ihungabana mu mutwe cyanye batasaze kuko nkuwaguha ayo makuru wewe ndabizi neza yuko Zambia naho urabizi Zambia nubizi none Zambia urabizi harakuri gusa biva n'ivyo babonye. Wewe ugafata amafoto nkayo ku muntu mumama muvyeyi akureze wewe imyaka ingahe akurera wewe akurungukira amafaranga. Okay ndi umusakari wowe ugeze kuri step yo gufatanganya imitwe n'imibiri y'abandi bantu kugira umucafuzi we yagufashije rusaka umerewe nabi uremvye umerewe fo muruza kuremvye umerewe fo aragira iki akugira umuduga agira ibiki arakurisha guhindurira inzora gupangira indi inzo akugira ibiki agurira byo mu bro sha wewe arana wewe kuko nicyo kumva umuntu nkawe womenga je nibaza ko we kwaze we zararutse we warasaze mu mutwe ndanakwibutse neza warasaze ntiye nibuka n'ibisanga vyawe vyinshi warasaze we ufise ihungabana urakwiye kwegera aba psychologue bakakumviriza bakakugira amanuza bakakugira amayekute bakakuraba yuko mu mutwe wewe bimeze neza kandi ziri impanuro za kivyeyi ndaguhanuye kijama ni washaka urabikurikiza atari uko uzokwisanga
uzokwisanga ahandi hantu utazi ushobora kwisanga ahantu utazi hani jewe sinovuga menshi kuko je urabizi ko nzi vyinshi murabizi ko je nzi vyinshi jewe nzi vyinshi cyane ariko nabanje ko ndareka muravuga ibiki n'ibiki muravuga n'ibiki n'ibiki tuje kuri Alvella muhimbana bakunzi b'umutanirwa TV ndabaramukije cyane nitwa LandryPromoter umuganga umutanirwa tutaha kizimya moto famous vibe killer gise urukamvye ntwari kimara mu muziki wa 2 Mr Big Fish igifi kinini kimera duto ndakwibutsa yuko president wa cooperative y'abaririmbyi Cedric Bangi yanyise Sankara umuziki w'ubu Rundi ndumuvumbuzi ndumunyarusaku ndi byose bisa amazina kandi nimwe mwayampaye. Ladies and gentlemen, uyu munsi ndasubiye kubaha ikaze ku Mutanirwa TV. Umutanirwa TV niyo televiziyo nyene rudende ishobora kuguha ama exclusive y'umuziki w'u Burundi ndetse n'abaririmbyi b'abarundi. Ariko kandi ndazi neza ko mwari munkumbuye ndetse mwari mukumbuye ama notification y'Umutanirwa TV. Twaragize ibibazo Alvin gucaragwara aja mu mafungo afatwa n'ingwara zitandukanye ndetse amagara yiwe ntiyamukundira kubandanya apambana ku mwanya nkuko vyahora. LandryPromoter afatigo nandi mabanga urabizi yuko dufite andi mabanga menshi kandi aharuki mu muziki w'u Burundi abaririmbyi duhagarariye hari ibindi vy'umuziki ari vy'iterambere by'umuziki usanga tuko turirukamwo ariko kandi benshi mukamwa rumaze iminsi mumona kuri Elimi TV Elimi Media akarongo rumaze iminsi mumbona ariko kandi bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenye yo bwetse twariko turagerageza kugenzura turaba hirya nino turaba ico duteza imbere nico tuma tubaho ndetse ni mu strategy tuba turiko turakoresha kugira dushobore kubaha ibintu bimeze neza cyane. Rero uyu munsi nje ngaha abankurikirana ku rubuga rwa Facebook cyane ku zindi mbuga mwarabonye ndababwira yuko ni nza kubaha amakuru cyane amakuru yizewe kubijanye n'ibintu bimaze iminsi Chimamanda na bagenzi ba Chevare na ba Simbizi n'abandi na ba Chevare bamaze iminsi bashira ku mbuga ngurukana bumenyi n'abandi batandukanye ndetse harimo n'umuntu yitwa Yan A ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga yuko ngo umuririmvyikazi Wema Nella manager wa Wema Entertainment ko boba basohoye video ziwe ngo atambaye canke ariko arikirisha canke ariko abikora ku matelefone n'umuhungu no kwita neza yuko yafashije akura hasi aramuduza naho bitakunze ko atamano yari afise biranka yuko atera imbere biranka yuko agira hageze asubira hasi ndetse umuvyeyi amaze kubona ariko ashiramo amafaranga menshi kubona ataca zo mumarira ahitamwo gukora ibirenze no kurondera abanyempano kugira bashobora kumudugiriza platforms ziwe ndetse na management yiwe yari yagize yari yatanguje. Guys, jewe bino bintu nkibibona naje ubwanje navuze ati reka ndindire nk'umutananirwa kandi manzi neza yuko abantu bose muba munyizeye nka LandryPromoter amuvuga ati turizera neza ko LandryPromoter ategerezwa kuduha amakuru ameze neza atari ya Chimamanda canke ya Chevare. Turizera neza yuko LandryPromoter ategerezwa kuduha amakuru ari ku mwanya atari ya Chimamanda canke ya Chevare. Turizera neza yuko LandryPromoter ari umunyamwuga kandi akora ibintu ki professional kuko experience dufise nawe n'imyaka ingahe simike muri no mwuga. Okay, reka rero jewe ndabahe ya Wakera mwavuga yuko ya mwavuga Wema Entertainment ya Wema Nella ndabahe ya Wakera bamaze iminsi bavuga. Guys, izi foto zibiri mubona ngaha kuri screen yanje, izi foto zibiri ndabahaye ngaha. Izi foto zibiri ndibaza murabona umuntu w'umuvyeyi umuntu w'umumama yambaye amayiswime. Kuri izi foto umumama yambaye amayiswime urabona neza yuko body canke umubiri duhere kuri ifoto ya mbere urabona neza abantu bazi ivy'imbuga canke bazi ibijanye n'ivy'imbuga ngurukana bumenyi urabona neza yuko urabona ikintu. Okay, ni mwinjoyinge rero y'ama video na y'ama foto ya Wema Nella atambaye canke ari kuri telefone ngizi. Ni mwinjoyinge ryoherwa. Ebana hamagara inshuti n'abagenzi mufurahi na mucome nyama.
muhamagara inshuti n'abagenzi mufura ina muco menyama picha ize ikaje ndazisohorera je ndazibihere ngizi ifoto ngizo ndibaza screen yanje iriko irabereka ibintu pombo clat bega mushaka ndabashiremwo ni Alvella imwe mumaze imisi muvuga yuko Alvella na wene hariho video ziwe canke amafoto yiwe ngo watambaye ngo ari muri za Wakera ariko kumuteranirwa ini exclusive je ndabaye ifoto zawe Manera zabo bayayuke bamaze imisi bapostinga bavuga yuko ngo Wema Nella ngo barafise ama video barafise amafoto yabo ngizi je nazibihereye ngizo Wema Nella aritse amafoto yiwe yazotse amafoto yiwe yazotse araritse amafoto yiwe yazotse mweye turiya tejga hamwe jasi bro guys muje hasi je ndi LandryPromoter nta munsi wari mwendigera ntanga amakuru atizewe canke ari ku mwanya nafashe umwanya wo kwiyumvira kwitekereza no kugira ama research yanje kugira nshobore gutanga amakuru ameze neza kandi abantu nkabo atakiri kintu bajeje turi gucafuza abantu turabiyamirije tukwiye kubiyamiriza katwivuye inyuma Chimamanda naho uri Buraya naho uri za Amerika ego nivyo akazi kawe ugakora nkuko wateze gukora nka wewe kuko buri muntu wese afise uko akora kandi buri muntu wese afise strategies ziwe akoramo jewe sinje ngamwe ndaguhindura woli Chimamanda kandi no sinyatiri ya Chimamanda ni wewe nyine nuwo nyene turakunze kubona ukora ama videos ucafuza abakozi b'Imana byakoze bana sinibihagararamwo cyane kubera ko niyo sinyatire yawe kandi haraba kuyoboka n'abatakuyoboka aho ushobora kujajinga akazi kawe karimo neza kuna promotions uzirimo neza kandi warafashije iyo gang kugira ishobora kwimenyekanisha mbere kugera ku rundi rwego wowe sinogaruka cyane ariko cyenda ndakwemera fo ndagufana cyane cyane iyo ugeze mu bintu urabizi sanzwe ubizi iyo ugeze mu bintu vy'amaregio geze mu vya religion genda ebana je uramfuta fo man kubera ko wazanye creativity yiwawe wisangije kandi abamaze gutahura barabona katanzigo kiretse izo zindi ivyo bindi bintu by'igihugu jewe nashigikira nk'impanuro kuri mukuru wanje Chimamanda jewe ndabizi neza yuko impanuro zanje ndazikatawe ko nko guhanura ngo ndagushobore canke ngo ngiri ico mfashije na cyane cyane mu gihe mba ndiko ndaguhanura kubera ko uri mu grand frère quand même uranduta imyaka nduta vyose ariko je nk'impanuro zanje nk'umwe mu bantu dukorera ku mbuga ngurukana bumenyi ego ndabizi buri muntu wese araronka de contenu ashira ku ma platform yiwe agaposta donc inkuru hirya nino baba bamuhaye akaziposta kuko turi aba createur de contenu mu aba createur de contenu buri muntu wese araza kugubwira ati ndafise inkuru zanaka akaguha ariko icambere ukwiye kuzuraraba uwo muntu agwaye inkuru ko atari umusazi mu mutwe canke atagize ihungabana bivaye n'ubuzima yaciyemo canke n'ubuzima abayemo kenshi hari kinjanye n'ihungabana rikunze gutuma abantu bapanika donc bagapanika bakora ibintu by'ibisazi hari umugenzi wanje mfise aho namuboneye yuko afise ihungabana yaje kumbwira ikintu yasanze ariko aza kumvuga kandi ari jewe nyene turi kumwe ariko ambwira ngo posting ngo LandryPromoter ibana LandryPromoter ngo umuterwa ngo yayihevye rero gufata ngo kumbe akabwira je kumbe yacanganyikiwe vyapararanganye bro Chimamanda ufise abantu ibihumbi amajana na bigukurikirana ku mbuga ngurukana kuri Facebook yawe none ni kubera iki wowe wumva ko uja gupostinga foto nkizi ngo ni za Wakera ufise nanga bro Chimamanda eske nubona ko bintu bidasa rabo umutwe n'umubiri ubona bisa nano kwiyumvira basi uyongeze basi nawe ubwawe uyongeze uvuga ati ebana kuko urabizi neza ko nama AI zigeze zikora kirese ibyo buri muntu wese ngarabona gatari ivyo buri muntu wese arabona gatari nano kwiyongeza uyumvire basi nikijana na AI canke n'ibindi ama montage n'ibindi bo bavuga yuko ngo amafoto bafise ari amafoto ari kuri telefone ngo bakundana ngo ibiki n'ibiki
ngo ari kuri telefone. Izi foto nazo ziravye zifashe umuntu ariko ari ifoto rubwiwe kamera iri imbere yiwe. Kamera iri imbere yiwe. Eske ibi bintu mwemba wowe nimba uri umuntu aciye ubwenge kandi yongeze kandi akorera ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa abakunzi b'umuziki cyangwa abakunzi b'imyidagaduro muri rusange. Vraiment izi foto eske uyu muntu murabona ari Wema Nella kweli? Ibi bintu murabona ari Wema Nella? Nta muntu numwe twifuza ko yiki kamukiza mu bibazo byanje na Rinoji kubera ko twebwe ibyacu ari byacu. Nimuce mushaka kumufatiranya bivanye n'ivyo yavuze ku ma réseaux sociaux kuri internet mumufatiranye hama mwebwe muce mushaka kubivyaza umusaruro ku mbuga zanyu mwigira ngo muriko muraducikira twebwe dufise imbuga dufise vyose ka turi strong duhagaze neza ibikorwa ni fresh ibintu byose bimeze neza turakora kandi turapambana ariko siguca muza gucafuza abantu mwisunza abantu ngo ko twe twanditse twagize ibitwagize ngo camushaka kuza gucafuza umuntu denel foga muribuka yuko mu rugendo uyu mwigeme wacu umuririmbyi kaza kugira ubugeni vuba mbona Warda bagiye mu rugendo rubashikana mu Buganda na ba Dramati bariko bararimba mu modoka mu nyuma cyasohoka video bariko barasomana gushikana bihaho kumusambuza gushikanaho umugabo wa Mona Warda abwira umujyanga ati imifoto yawe nawe ndagukorere inkibi urabe nako bitagutangaza nawe abakora anocha arafata ifoto atagira bariko barasomana niho bagiye kwemera yuko AI zibaho. Ego ndazi ko ikije na AI ari ikintu kitaraba civilize ngayi wacu mu Burundi kitaratera imbere ngayi wacu mu Burundi ariko mumenye yuko ari ama application canke ibintu bishasha bijanye na technology bashobora gufata wowe kurandaba bakagushira kumwe n'umukuru w'igihugu bakagushira kurasomana n'umukuru w'igihugu kanaka bakagushira mu urabizi bahinduye abantu popi bahinduye abantu biki ariko okay tuvuge basiyo ni AI izi foto nazo izi foto mubona zisa Chimamanda ufise abantu amajane nabagukurikirana nkuko wamubikora ku bandi iyo hari Wakera ukayizana bikuma byumye kubera iki iyi nayo yawe manera utigeze uyizana nukuraba rero abantu baguha makuru yuko batagize ihungabana mu mutwe cyanye batasaze kuko nkuwaguha ayo makuru wewe ndabizi neza yuko Zambia nawe urabizi Zambia nubizi none Zambia urabizi hari abantu baba Zambia usanga mu bwonko bwararutse na cyane cyane mu bantu babifuza kwibona yuko umenga barenze ubuzima abandi basize mu gihugu cy'u Burundi simvuze bose kuko Zambia rusaka mfise abafana benshi abafana benshi kandi abemera kandi abakunda cyane kandi mwubaho cyane ariko hari bamwe rero baraho ni uko sinko muri Zambia gusa mu bihugu byose hamari abantu menga mu mitwe yawo menge barapararanganye abo bantu niba abantu babashaka kumva yuko hari abantu barushije ubuzima barenganye babashaka kwishira hejuru mu kwerekana neza yuko bobo ubuzima bahejeje rero abo bantu je ndabite yuko basaze ikinyamakuru yaga ryari no nabonye post kivuga ngo mu vyigwa twagize twasanze abantu benshi ubu barasaze swat bivaye n'ubuzima umuntu ababayemo canke ivyo yaciyemo aho umuntu arashobora kuba trouble mu mutwe akagira trouble mental mu mutwe bivaye n'ubuzima yaciyemo canke ubuzima yabonye uwo yaguhaye ma video Chimamanda yoreka gusara gute ku munsi yarungirwa mu nyuma baramubaza resultat ivyo yakoresha amafaranga akabibura yoreka gusara gute amaze kubibura hama bagakasa iyo source de revenu yiwe uwo muntu yoreka gusara gute siguri kumwe umuntu wagupararangana musigure neza umwe no umuntu wagupararangana mu givyo bihagaze ubwenge cyo kubura umuntu yagoye nayo makuru nta kintu yiriza kumbuga atari LandryPromoter nta kintu yiriza kumbuga ziwa LandryPromoter kuko nacari sumuririmbyi sumugonzi creator sumuki numuntu ashaka kwigira yuko umenga ashaka kwigira nyene mu entertainer muguza kubeshira abantu gutuka abantu atanditse LandryPromoter nta views nta like icumi aronka atanditse LandryPromoter na like 50 ugiye kurabasanga aro post nka 200 ku munsi zivuga umutananirwa kandi je nibisanzwe je ni fresh abarika nkora promotion kubera ko I'm star I'm big star
niyo mpamvu je kumvuga nibisanzwe kandi iyo mvuze barakura ikinga kuko babonye uwo bakunda babonye uwo bemera rero kulayikinga amaposti wamvuzemwo babonye ifoto yanje ebana biba vyoroshe cyane kuko urabizi yuko jewe arije nagushize ku isahani ndakwereka abarundi ariko abarundi barakwanka kuko atampano wari ufise ivyo ni ibintu usanzwe uzi kandi nta mpano ufise ni ibintu usanzwe uzi urabizi ko umuziki wakoze arije nawe ukwandikiye ivyo urabizi ko nakuzanye umuziki wanditse urabizi ko indirimbo wakoze nungaha anagerageje gukosora yuko ari kidingabirano umusore wanje yari muri Wema Entertainment yayikwandikiye nta mpano iyo guma hamwe ukafata cya gihumbi bakurungikira ku munsi je ukambwiza ukuri ukambwira ati bana je bantu bamaye igihumbi ku munsi hama je nkako ico tuyakoza uyu munsi tuba tumaze kubaka ikintu kinini kandi kirenze ariko amafaranga yose wowe waramira ukarya ariko tuba tumaze gukora ikintu kirenze bro wowe ari gufuma unangarira abaririmbyi ukabaga ariko bitwa ko ari wowe wabazanye tugakora project zirenze nimba wowe vyanse abandi n'ivyaca bisigura kuko vyanka kuko warabonye ko nabaje nyuma yawe bari vyamamare bikomeye mu gihugu unabasare barenze mu gihugu bro abasare barenze mu gihugu nanaho mwicara urabizi yuko ikintu cya mbere cyakugumuye ko ari uko twazanye abanyempano kubera ko wowe uzi ko atamana ufise ca tuzana abanyempano tumaze kuba tuzanye abanyempano ucuravyimba ngo baje gukura ku isoko ngo kwa Wema Nella ngo baje gutanya na Wema Nella kuko wumvise amaproje bazanye ari big kuruta yawe ivyo ndibaza uravyibuka neza nazanye rinoji ukoma induru tuja muri gahunda yo kuzana Alvella ukoma induru tuja muri gahunda yo kuzana Kid Ngabirano naho ukoma induru gushaka ngo guteza imbere ngo ingozi ngo abanyengozi gushaka ngo kuzana abanyengozi nakubwira ati twene turabe vy'intara turabiki turabe impano talent turaba kandi muri ivyo cyo gushira ku isoko tukadandaza hama mumere amafaranga ariko arashira mu bintu vyiwe tukayamugarukanira okay ariko mubaze rinoji yamugarukaniye amafaranga ngahe rinoji ninde wundi muntu wo muri Wema Entertainment yinjirije amafaranga Wema yinjirije amafaranga management nka rinoji ninde yinjirije amafaranga Wema Entertainment nka rinoji mumbwire nituvuge na KERA no gushika uyu munsi mbwira umuntu amaze kwinjiza amafaranga ayo rinoji yinjije wari na 10 winjije kandi wabajya menshi we nibakurungikira $1000 ku munsi cyese nakwiyakiriye nga plan zose twapanga ibiki nibiki kweko je kandi urabizi ko je mind ziwanje nizoze tigeze zibura n'umunsi wari mwe bro tasha no guza mind je nawe usanzwe ubizi no kuva KERA bari niwe mwaye ko yarafite umutima witonda kandi ari umuntu aciye bugufi ari hasi cyane ariko je urabizi first ko nishima man kandi jewe narubatse izina ryone ryagufasha kubaka gwayo kuko hano hose twagenda wabuzi yuko barabara LandryPromoter hama nanje nkagupresent kandi sinabikorera wewe nabikorera umumere yari yantumye kandi murabizi neza yuko si wewe si mama si staff yose wa Wema Entertainment murazi ko LandryPromoter ari umuntu mutigera munaronka edere n'ubu nta wundo because I'm the big brand. Ifoko mutauri vyo brand iwanje is not the same. Ntabwo ari cyo kimwe. Inayo mpamvu mwayaga na bari cyane. Ariko sinokwicara mpore mbona wewe ugenda gucafuza umuvyeyi ukora amafoto y'ama AI ibiki mufatanya amafoto umutwe mugashira ibiki mwagira ibintu by'ibisorogoto ugaca ugenda ugatanga amafoto kuba content creator ngo bacafuze umuvyeyi uzi neza yuko yubatse afise abana bashika kuri bangaye bata eske abana biwe bagumye babona ivyo bintu urazi icuka ubushize mu bana mu muryango reka tureka abana biwe ujye muvye murazi ko yisengera ego nta udakosha kandi nta udakora ivyaha
ngiyo mvyo raziko yisengera no kwibaza ati mu rusengero hasenga uzotuma adasubira kwiyegereza Imana canke aje imbere y'abandi bivaye n'amakuru muko muremeza. Hari abandi bantu babona amakuru ku mbuga zacu nibanatoze nibaninjire no mu mizi bo bakabifata ko ari ukuri atakini kintu babwira bo bumva ukuri gusa bivaye n'ivyo babonye. Wewe ugafata amafoto nkayo kumuri umumama muvyeyi akureze we imyaka ingahe akurera wewe akurungukira amafaranga okay ndi umusakari wo ugeze kuri step yo gufatanganya imitwe n'imibiri y'abandi bantu kugira umucafuzi we yagufashije rusaka umerewe nabi uremvye umerewe fo mu rusaka uremvye umerewe fo aragira iki akugira umuduga agira ibiki arakurisha guhindurira inzora gupangira iyindi inzu akugira ibiki agurira ivyo bro sha wewe arana wewe kuko nicyo kumva umuntu nkawe womenga je nibaza ko we kwaze we zararutse we warasaze mu mutwe ndanakwibutse neza warasaze ntiye nibuka n'ibisanga vyawe vyinshi warasaze we ufise ihungabana urakwiye kwegera aba psychologue bakakumviriza bakakugira amanuza bakakugira amayekute bakakura yuko mu mutwe wewe bimeze neza kandi ziri impanuro za kivyeyi ndagwanuye kijama ni washaka urabikurikiza atari uko uzokwisanga ahandi hantu utazi shobora kwisanga ahantu utazi hani mu jewe hari umunsi wemwe ndigenda kwandika hari umunsi wemwe ndigenda kuvuga no muri kiganiro cyose nakuvuze mwizera kuko nta level yiwanje uriko hauna level yangu bro nta level yiwanje uriko bari niza ndabereke ndabera list ndabasomere gusa nk'incuro zitanu jewe sinovuga menshi kuko je urabizi ko nzi vyinshi murabizi ko je nzi vyinshi jewe nzi vyinshi cyane ariko nabanje ko ndareka muravuga ibiki n'ibiki tuje kuri Alvella Muhimbana. Alvella Muhimbana ni umuririmvyikazi mwiza umuririmvyikazi akwiye support umuririmvyikazi uvuze abaririmvyikazi batanu mu Burundi udashobora kureba kumushiramo numwigema ciye ubwenge kandi azi vyarimwo ujya mukobwa we nta buzima munganya kuko bahanze kandi urafise ubuzima ubayemo kandi nivyo promotion ni sawa ku muririmvyi biremewe no kumukoma biremewe. Alvella ntavyo kwiriza izi ni mbuga ngurukana bumenyi kandi se vyose ukwiye kwishura. None Alvella bigenda gute ufata umwanya ngukorora musozi cyangwa ngo babare gutumutwe ngugira iki kubera ibintu biri kurabona ku mbuga ngurukana uri umustar woni star Alvella Muhimbana uri umustar urarenze my sister my dear urarenze uri kuri step yo hejuru urarenze fo woni star ufise amamiliyoni ma views kuri YouTube ufise imbuga ngurukana umenyi zawe zikaze ama Facebook zawe baragutwaye ya 4 sako iwageze kuri desa ufise Instagram ufise TikTok zirenze urakaze umustar none wowe washaka ivyo bintu vya Wakera vyawe baje kuvyandika kuri inde wowe washaka baje kuvyandika kuri ku mugore wa muhungu w'Izambia ndamuzi ari numwe ushaka baje kuri mutoyi wawe kwana mutoyi arafise akazina gato mutoyi wawe ushaka baje kuvyandika kuri inde wowe ushaka baje kuvyandika kuri inde mbira okay ushaka baje kuvyandika kuri inde when star abakundi creator bategerezwa kukwandika peu importe visa canke bibi artiste vyaravyakira twe kwirirwa badutuka imisi yose twe barasiba kudutuka no munyana kugura Facebook nsanga kibitutsi vyanje sanga kabana we ko barantuka shwa kubura no ko barantuka nano kwatsa Facebook bunyene sanga kabana we ko barantuka banyishe bancafuje Landry yazimye Landry nagiriki Landry mu podcast w'abasani Landry biki Landry yagurishije amacheno Landry yagize ni batizwa kumvuga jewe man cause mfise platform zirenze ndakaze ndumuntu adasanzwe mu kino gihugu ndumuntu adasanzwe kubije n'imbuga ngurukana bumenyi nawe batizwa kuvuga uri umustar wakufise indirimbo z'ama views usindimbo z'ama miliyoni
wowe Alvella Muhimba rushe guterambute wowe uja mu isoko mu Kamenge uraterambute yaje bose bagasara Alvella bakoze amafilm arenze ivyo nje kumuja wisigura utwara amavideo kwa no acareka wala wo kwisigura gute batakusema tu batazo kuvuga we ni kiyo cha jamii batazo kuvuga ugukunda bazoguma abagukunda bazoguma bagukunda batakunda bazogukunda abantu bazobabazwa n'ivyo uri kuravugwako nibe abantu badakurikirana ibijanye n'imbuga batazi n'ibijanye n'imbuga ngurukana bumenyi na gato atana formation nayo bafise ibijanye n'imbuga na bumenyi ufise droit de répondre urafise urushaka kwishura ufise platform ishura cyangwa ureke kuko abaguponda cyangwa kuvuga nabe nibazigira bahagarara nazishaka no gukoma ukarira ugahora eske nzoba mfuse kuri Alvella Muhimba nzoba mfuse kuri Alvella Muhimba nashaka no gukoma nagusubira no mfuse kuri Alvella Muhimba acana nawo acha taka acha ikunkumure we ni star ugira umuduga mwiza ufise viewers nyinshi ufise platform zimeze neza acha urasenga wambara neza ufise business za ukora urajabuka ibihugu ugiye mu madiri wawe gukora fresh acha ngo warazimiye ngo nta muziki kurakora nta numwazi ukubayeho nta numwazi ko n'uwo muziki ari wo ukubeshije cyangwa wobejeho n'ibindi igihe utangura kurimba nawe wagwana ngo uririmbe wowe impano yawe wari uyifise ama imana irabikorora zuraririmba wangu acha ikunkumure satani kwa jina la Yesu ikunkumure acha suye kuona Alvella uri kura posting ama video uyiriza uri ikintu biki je uzocumbona acha we ni star Diamond Platinum sinigera umva umuntu numwe yishuye urarusha gutukwa Diamond wewe urusha gutukwa Diamond Platinum wewe urusha gutukwa Diamond Platinum urazi bitutsi Diamond wewe atukwa ku munsi ngira anamurigera ubona Diamond yishura wewe urusha gutukwa Mona Ward urigera ubona bishura wewe urusha gutukwa jewe LandryPromoter wewe kwa kantu kamwe bavuze ngo Wema yaragiye gusenga ngo urasambana mu mashambre ngo biki nibiki gusenga ngo uragira biki nibiki gusenga uragira honyene nkaho hantu honyene ajya hantu Wema yashiki nta muntu atubatse nta mugore n'umugabo nta muhungu n'umukobwa binjira batagize ubugeni jewe igihe Wema Nella agenda jewe niho narindi wowe igihe ugaruka twari turi kumwe uwo muhungu none bavuze ni jewe iyo muhungu bavuze ni jewe ibintu my sister stop crying please bana nja ugasozi gusenga bana dukorera amahiti habo dusorera ingoma muri trend wangu moni afere bamuvuze ngo ni Wakera kana atari nawe yarasoye umuziki wanasema sina kazi maina Zinlangi yangu feki matiti yana saizi roho yangu wewe jamani nina Wakera ngo bamfitiye Wakera bayisore turole wewe aho nyina bara creation showbiz bataye mu kiguma nyina baragiye abaye umustar monya fe yakubisemo ananipenda ababaye umustar ati ananipenda mpenzi wako atana baba yangu aguye ati bambwe nyine wereka Wakera niwe baza kundraga uvuga ngo nasoye Wakera atari navyo yeranse kwisigura nkuvuga ngo si jewe twe abamuzi twamwe gatariwe mujya mukoko kuri Moni Afre yaravyibushye si Moni Afre ariko yavuze ati sina muda minister yatawe twamumvishije kandi umustar acakora ananipenda asha umustar rero kurura cyarengana ubu byabiri ubuso umustar mwese mukunda kandi mwemera si umustar mukunda kandi mwese mwemera si umustar mukunda kandi mwese mwemera my sister stop crying please stop crying I beg you tagusavye takwingenza ega kurira wararenganye n'umustar
je mfise vyinshi cyane nohereza muri kino kiganiro wori kurankurikirana reka ndakubwire sorry kubona nashoboye guteba mvuga menshi ariko nanje ngaha kugira nshobore kukumvisha yuko LandryPromoter atandukanye n'abandi ba content creator canke bandi bandika kumbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ahandi jewe ndi jewe nabo nibo ni mpamvu nashatse yugukurikirana kino kiganiro jewe mfise vyinshi nzobikubwira ubundi munsi muzo wa Wema entertainment n'ibindi mfise vyinshi cyane novuga noheza bombo clat vyinshi cyane nobabwiye ko noheza ariko ndifuza yuko muzokurikirana part 2 ndazi neza ko kino kiganiro kigiye kumara iminsi 3 ko kiravugwa ko kiravugisha abantu kumbuga ngurukana bumenyi aranze bani nzoba nicecekeye tuzoguma tubakoma tubasuguma ibiganiro bombo clat ndabakunda cyane yari gifu kini big fish kimira duto Mr. Famous Vibe Killer gisero kaventwari kirumana mu muziki wa kabiri gatanu Mr. Sankara muzika cyangwa mu myidagaduro kabiri gatanu ndabakunda behind the camera bombo clat imbecile cameraman back again aragarutse kandi tuturaba amasanamu ndetse n'ibiganiro bifise vibe biri ku mwanya ndabakunda cyane God bless my people.